wavuze ko bidatezwe ko u Rwanda rukura abasirikare bago muri Kongo ko ku munsi basinya amasezerano waraye rurarungika abandi basirikare kugira ngo bongereze bivuga kwiki mbega niko kuri ega se batanguye nuko ibona iyi intensification y'ama message no kudiaboliza Burundi yo kudiaboliza indongozi zacu y'ugomba kwegeka amabi ku gisoro cy'u Burundi kandi atari byo hari icyo bateguye gukora barindire yuko nibamara kwiyegeranya baca bugurura umucanwa ku ngabo z'u Burundi bugurura umucanwa ku ngabo za FARDC ku buryo haca haba intambara mugabe icyo bashaka ni bo babuzowugurura bafashe abanyamurenge bari ku misozi hariya b'abanyagihugu babagira bukriye no kuvuga rero haca hapfa abasivile benshi sivyo kandi benshi muri bo bivugwa yuko ahubwo bashobora kuba bateguye bonyine kuzobirasira abantu bateguwe muri abanyamurenge bazoca batemwanya bitwe ko arabacika cumu basizwe n'intambara bavuga bati twebwe twishwe n'abarundi kuva u Rwanda rufashije bamwe mu banyamurenge n'abandi bakongomani gufata Kongo ku butegetsi bwa Mobutu baciye baho ubutegetsi Desire Kabila James Kabarebe yabaye chef d'état major w'igisoda ca Kongo bega Kabarebe yo bari mu batanguje genocide mu banyamurenge mu 1996 umunsi ba Kabarebe bataha muri 1998 basubiye u Rwanda niwo munsi bazarias ruberwa na bamoyize Nyarugabo n'uwitwa yari ministre de l'affaires étrangères wa Kongo Bizimakara sivyo baciye nabo bakurikira Kabarebe ahubwo basubira i Rwanda abanyarwanda benshi bakwagiriza guhakana genocide yabo kandi ngo ni icyaha gihanwa n'amategeko cyane ngo nuko wavuze ko nimba arabibuka okwibuka ubwoko bubiri kuko hishwe ubweko bwose nabo bakavuga ngo ni genocide yakorewe abatutsi yego ariko none umva yuko wabivuze nibaza yuko amasezerano y'Doha ahuza M23 na leta ya Kongo ntihigeze hagarukamo kijanye n'ikibazo c'abanyamurenge bicwa ku munsi bisigura higapo mbega bakoreye ngo n'icishe ntuze yuvinare gasinzira ariko rero ubuherutse kandi numvise bamwe mu Banyarwanda benshi bariko barasaba yuko President Paul Kagame ashobora guhabwa kuzotwara imyaka yiwe yose gushika ageze gupfa hama kandi agaha uwo yishakiye ivanye n'ingene babona mbega none iyo boregombe bakareka kubimusabira bari bumvise afise umugambi wo kibasubitse. Yes, welcome ladies and gentlemen. We're home. Recommended kumeze neza muri hose. Mwiriwe canke muramutse bivanye naho muherereye. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV ndagwikaze wowe uriko urabikanya. Uyu ni umunsi udasanzwe kandi aho twagira amahirwe yo kugira umutumire adasanzwe. Ni ambassadeur Apotre Isidore Mbayahaga. Musanzwe muzi, musanzwe mukunda. Kenshi hama kandi avuga ukuri ukababaza benshi ariho kandi kugakiza imitima ya benshi. Uno munsi kandi ndaza gushaka tuzo gusesangura byinshi bigiye bitandukanye ngaha anya mu karere. Apotre wavuze ko bidatezwe ko u Rwanda rukura abasirikare bago muri Kongo ko ku munsi basinya amasezerano waraye rurarungika abandi basirikare kugira ngo bongereze bivuga kwiki mbega niko kuri ega se batanguye uravye igihe ntuzeye general uye makanika apfuye wagiye kumusubira yitwa Sematama yari asanzwe ari Rwanda igihe hagiye kumusubirira urazi yuko baciye bari batangaza yuko ntuze twigwaneho yivanze na M23 bigaca bibaye bitwa nimba ari AFC byo kwa bananga ubu rero gace wumva sivyo kugira ashike hariya u Rwanda rwagira umutekereye ingabo ibihumbi 2 abanyamurenge tuvugana bari i Kongo barabitubwira bari kuri tere Sematama yaduganye ingabo z'abanyarwanda abasirikare ibihumbi 2 abanyarwanda bagiye kuranforosa twigwaneho hariya mu Minembwe abo gushika ubu ntaco barakora na kimwe biryamiye barindiriye oda yuko uzokora ikintu cyo bagomba gukora n'iki rero nuko ibona iyi intensification y'ama message no kudiaboliza Burundi yo kudiaboliza indongozi zacu y'ugomba kwegeka amabi ku gisoro cy'u Burundi kandi atari byo hari icyo bateguye gukora no kuvuga muri aya masezerano ameze gute hasinye M23 idoha mugabo twigwaneho ntirimwo muri aya masezerano ntirimwo hasinye AFC muga MRDP ntirimwo sivyo nukuvuga rero burya abanyekongo y'u Rwanda gwakoze ikirobe ntikiragihinduka hahinduka amazina gusa hatanguye
ntuze RCD CD. sivyo Yego. hatangura ntuzeye haja hasubira ntuzeye iyo kwaba ntuze kwa bankunda yitwa gute Panamide. MRDP ni uwo munsi Niyo yavuba yes. RCD hanyuma ntuzeye CNDP CNDP. uravyumva iyo barahindwa ni babandi nyene na commandement ni babandi nyene ikirahinduka yitwa M23 ya mbere sivyo hanyuma M23 ya kabiri mugani babandi nyene sivyo wavyumvise ariko bivuga uyu Sultani Makenga yari komanda ajwe wa region ya Bukavu yagiye mu Rwanda aje gutangura muri ico kirobere ca M23 u Rwanda rwamurikiye imiduga mu Canaga uhiyo ramujana none wavyumvise muri wa mugabo wa mbere nibo bamutwaye bamuha mission ashasura kwinjirira hariya muri Nord Kivu arongoye M23 ariko mwana wa M23 ndongo niwe bakoreshwa uko nyene rero ubu rero ikiho kirakogwa nuko abaroberi bitwa ngo bavuye muri M23 bariko bagomba inzira yugira baje kwifatanya na twigwaneho ariyo ya MRDP sivyo donc nivyaheza gusinya amasezerano bacu bavuga ati twebwe umuhari wacu kirobere citwa twigwaneho MRDP ntitwigeze dusinya idoha twigeze dusinya muri dusinyirwa amasezerano hariya i Washington twebwe turacari ku Rwanda sivyo strategy bafashe niyi kuya ya genocide bayikore neza none barondero bayegukirako barindire yuko nibamara kwiyegeranya baca bugurura umucanwa ku ngabo z'u Burundi bugurura umucanwa ku ngabo za FARDC ku buryo haca haba intambara mugabe ico bashaka ni bo babuzowugurura bafashe abanyamurenge bari mu kumisozi hariya b'abanyagihugu babagira bukriye no kuvuga rero haca hapfa abasivile benshi sivyo kandi benshi muri bo bivugwa yuko ahubwo bashobora kuba bateguye bonyine kuzobirasira kugira ngo genocide ibe bayagiriza Burundi bapfe benshi hanyuma hari abantu bateguwe muri abanyamurenge bazoca batemwanya bitwe ko arabacika cumu basizwe n'intambara bavuga bati twebwe twishwe n'abarundi niyo badukoreye iriho nyabwonko umucezo wa ndani ariko rero burya umutego inyoni ikiramuraba abarika gutegera ubusa gishobora gufatwa nufatwa rero naho tuko turavuga rero ntituzoceceka ibintu bikimaze gutyo naho rero nuko bimeze yes kuva u Rwanda rufashije bamwe mu banyamurenge n'abandi bakongomani gufata Kongo ku butegetsi bwa Mobutu baciye baho ubutegetsi Desire Kabila James Kabarebe yabaye chef d'état major w'igisoda ca Kongo bega Kabarebe yo bari mu batanguje genocide mu banyamurenge mu 1996 ubwa mbere ho urumva barafatanije na Kabila wa mbere Pere Laurent Desire sivyo kuva 1996 sivyo bamaze imyaka ibiri bamuhaye igihugu Kabila aravuga ati umbiriza rero abanyarwanda yego mwaramfashije mugabo ndi mu bana yamwicaye muri ibyo bibanza kuko ntimuri abakongomani subira iwanyu uvuga sezeye ba Kabarebe asezeye n'abandi umunsi ba Kabarebe bataha muri 1998 basubiye i Rwanda niwo munsi bazari Ruberwa na ba Moyize Nyarugabo n'uwitwa yari ministre de l'affaires étrangères wa Congo Bizimakara sivyo baciye nabo bakurikira Kabarebe ahubwo basubira i Rwanda Moyize Nyarugabo yaciye i Brazzaville Azarias yari chef de cabinet kwa ntuze kuyo ministre wa affaires étrangères sivyo bitwa ngo bagiye muri mission urabona ministre wa affaires étrangères muri sanzwe asa nuko yibera mu kirere mugabo bose destination bavuze yuko baca bahurira i Kigali bamaze guhurira i Kigali no muri 98 niho baca bashinga ico kiroberi cya CNDP naho rero byatanguri bega Kabarebe bari mu bantu batanguje bino bintu byose Kabarebe urumva niwe yagiye arongoye urwo rugamba wo kuja kugira ngo bafashe babaheza ubwa mbere ngo bagiye gufasha abanyamurenge kugira ngo nabo bagiye gufata igihugu bakibahe cya Kongo
urugamba ruraba abana b'abanyamurenge baratikira bamwe bagwa mu gisoda abandi baramugarirayo n'iki ariko ngo bamare kwirukana mu buto batangazwa nuko atagihugu babahaye ahubwo bakaca bakihera kabiri yego donc muri ico gihe urumva zazira igihumbi ziba zamaze gutangura bayihaga abanyarwanda benshi bakwagiriza guhakana jenoside yabo kandi ngo ni icyaha gihanwa n'amategeko cyane ngo nuko wavuze ko nimba arabibuka okwibuka ubwoko bubiri kuko hishwe ubwoko bwose nabo bakavuga ngo ni jenoside yakorewe abatutsi yego ariko none umva yuko wabivuze nibaza yuko yabivuze atategereye neza jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda dushobora kwihakana yarabaye kandi mu bihugu bya nations byayemeje n'Uburundi burimo urabyumva mugabo je ico nari mvuze kimwe kandi mpagaze ko n'ubu kubera hageze kwibuka sivyo navuze nti hari abahutu benshi bapfuye batishwe n'abatutsi ahubwo bishwe n'abahutu bene wabo babahora yuko bareko banyegeza abatutsi bagomba gutabara abatutsi navuze nti kubera iki ku munsi wo kwibuka bobo batobagire nabo ngo bibuka abo bantu babo bapfuye bazira iyo nyabwoko ryakorewe abatutsi nuko yes ntaho nyabwoko ryakorewe abatutsi ushobora guhakana mu Rwanda ryarabaye yego ariko none mbega birashoboka yuko n'abahutu biciwe muri iyo ntambara cyangwa muri iyo jenoside bashobora guhabwa agaciro ko cyane none ndakubajije abahutu bapfuye bazize gutabara abatutsi muri jenoside y'abatutsi mu Rwanda bishwe ni bapfuye bazirika ntibazize jenoside y'abatutsi none wumva akantu bibuke kuzogashiramo rero kumbure imitima ibabaye none umva bazize jenoside yakorewe abatutsi mugabo bazira yuko bariko batabara abatutsi donc bitwa inzirakarengane kubera ntibari bifadanije n'abandi bariko bakora iryo nyabwoko iyo hageze kwibuka rero buje no mubabaro wundi ukwiye guhabwa agaciro kuko hari abantu gati none ko hageze kwibukwa hagace yibuka abatutsi gusa kandi nanje abavyeyi banje bapfiriyemwo bapfana nabo batutsi bishwe kubera ikijyo hatakanya bompa nanje ngo ndire nanje akabaro kanyira gaserure donc umubabaro wanje usohoke kujya batanga temonyaje bakavuga ati jewe mama na data byagenze uku nuku navyo byo musuraje kuko ucumenga abavyeyi bapfuye bazira ubusa naco bazize kandi bazize ikintu cy'ubutwari bazize ubutwari bwo gutabara nayo kuvuga ngo abo ni babahungu ba Marshal Ndabizi urumva ngo ivyo ntabyo nokora jewe ikintu jewe kame mfite ubwenge buri kugihe kendi rizide yego kandi ntabwo wankungira mu mutima wanje yego oya nukuri rero cyabaye kiba carabaye nico wonziza ko navuze ukuri sinoja kubesha ikintu oya yes shadusimbire iduha gatonyi vyabonetse mu masezerano ya Doha abanyarwanda bayaciye amazi hama bakayasigura ukundi bo bashaka mbega ni kuki bakomeza guhisha ukuri oya abanyarwanda urumva muri ADN yabo benshi ugiye kubaraba baba barimo akantu k'akagaye n'agasuzuguro ntibashobora kubwira abanyarwanda ngo babe disikuru yuko bemeye guseda numvise bayisigura gutandukanye bayivode ubona ko abantu bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda bagasigura ibintu wumva yuko oya kuko bumva yuko batsindiwe mu masezerano ariko Kongo yabaye victorie muri ya masezerano y'Doha wocumenga ni ikintu kije gutuma kwa kuntu abantu bahora babona ko ari ibintu nyene abantu bataneshwa abantu batavugwa u Rwanda nta uruvuga u Rwanda nta ruratera ntirutegwa ibintu byinshi urumva kavuga ati kome mvuye kuyamanika iDoha rero nemeye nico bavuga bati oya reka tubisigure kudasa amasezerano nk'abantu bize amasezerano hari abantu bashaka kuyisomera yego none wumva bega uravye no mu madini ya kera tukija gusenga ari idini ntiba ndavuga ngaha aho baduhendera ntibatwemera ko dutunga Bibiliya oya bavuga ati turagusomera umenye ukuri bagaja kugira muri ya misi no muri yo misi none kumwe fatayipfuze neza hari habaye urumva hari ibintu ushobora kunyegeza bimwe bita ngo rubanda nyamwinshi badashobora kwisomera ivyo bintu muga abantu basirimutse baciye ku ntebe y'ishuri amasezerano ntibiri barakwenterepretera nawe urashobora kuyisomera kandi gutsindwa nta kibazo kirimo
u Rwanda rutsindwa kandi yego gwotsindwa ibisanzwe kandi utsinzwe n'ukuri nta no kumaramara kojamo nicyo gituma umunyakuri iyo hagize umuntu amakosora akavuga ati kuri iki wavuze ikintu kitari cyo ukamwerekana uwarazibra uti ahantu nta kuri kurimo umunyakuri w'umwankamugayo wa kweri ashasaba ikigongo avuga ati mumbare narihenze ariko bwari abantu mu buzima bwabo badashobora kumanura ibitugu bibaza ko u Rwanda ruzomanura ibitugu none nayo aho nyine bavuga bati oya babyumvise nabi Patrick nimba ari muyaya yakomeretse bitari byo ibyo yakomeretse twese turabyisomera uzokira kuri naco ariko ntibokwigera bemerayo rega ni nko kubona baguma bavuga bati ujya mu media yabo uzobona ngo ingabo z'u Burundi zahonye zibakoreye agatendo aha nahaguye abantu bangana gutya urigera wumva bakubwira ati ngo za Kongo za M23 cyangwa abanyarwanda bari hariya barahonye oya mugabo baratikiye barasabo oya kandi ari bivejuru ya nta marazo ariko baratikiye barahonye nabe nkurikirana ntuze raporo y'umuzungu araho ariko aravuga ati abasirikare b'u Rwanda bamaze gupfira ari ibihumbi n'ibihumbagiza mugabo c'est interdit burya umunsi bugira ngo barakrititse bati hari ikintu cabaye ingabo zacu zaguye muri ambushe zakubiswe yo wo basanga imageregere aya baratinya ntibishoboka urigera wumva bajya abantu bavuga ngo nabasasanguze niki batuma urutoki ku mashengero ibihumbi 10 yugabo oya urigera wumva icyo bivuga ko oya nta n'umunsi bari urigera wumva bavuga basasangwa ngo bavuga ikintu cyitwa ubutinganyi buriko buca amazi wabo kubera inyungu za leta yabo ntupima uvuga ibyo uzi bakunda uvuga ibyo uzi bitogukwegera ukuri kwishi barakumira bakubwira yuko abanyarwanda bose banezerewe abanyarwanda bose bishimiye ubutegetsi mugabo ubuguruye amatelefone ngaha bakubwira ati agahinda dufise yego ama message ni menshi umubabaro dufise ibi bintu bariko baradukora hano wanditse karavuga ati tugusabe yuri kuravuga ngo abanyarwanda bageze ibi nibi uzuza uramenya ko atari bose uzuza avuga ko ari FPR nayo ntino president abanyarwanda bose urumva nk'uyu aravuga ati ejo sinambara iryo bara ryo kuvuga ngo ndi umunyarwanda baca bavuga ko nanje ndi muri bamwe bakora kwa kundi avuga ati si twebwe nabadukwegera kabo kamene barabaye none urigera wumva za maplato yabo hari umuntu abivuga ko kirazira wapi hari umuntu abivuga ko afa pase nigeze kumva abahungu b'abamotari bariko bararira barababonye Pascovia oya bariko barira ubundi mu nyamakuru yarundi munyamakuru vuga ati turarengana kandi leta nitwishe nabi barira kabisa yego turabuze iyo duhungira niki urigeze wumva bicara ngo bavuge kuri bajya abantu niba pima rero hari ukuri badashobora kuvuga iyo rero umuntu leta yamwicaye ku munwa cyagitiyo cyana ikamwicara ku munwa ati ugahirahira ukaryogora ndakwereka kandi byo si wabo gusa no ku ntwaro mbiza ahandi hose urashobora gusanga byarabaye hari abantu ngo ati ukavuga tarakwereka umuntu akababara imyaka 40-50 kabarira indani agapfira indani umuntu bakamunyaga utwiwe bakamwiciye abantu bakamunyaga itongo bakamutwara inka bakamutwara uburenganzira no kwishuri yiga atora ikibazo hagera kuja muri kaminuza bakamwisha uwundi ivyo ntibyabaye nahi wacu kera ntibyabayeho none baza ko babikorewe bari baryohewe mugabo bavuga ati nkavuga bavuga ati hajya rero hakubimva wo bikimuga akavuga ati reka mvume nishejeke rero nibahore mugabo afise ukuri tuzobareta kuvuga mu masezerano y'Doha ahuza M23 na leta ya Kongo ntihigeze hagarukamo kijanye n'ikibazo c'abanyamurenge bicwa ku munsi bisigura higapo mbega bakorewe n'igicishe ntuze yuvinare gasinzira ko musasangura mwese ko mutabivuga witwa Juvenal gasinzira uyaherutse gupfa yari vice gouverneur wa Kivu sibyo yishwe ni ko bavuga ko yishwe n'ikibazo yabaje nk'ikibazo icunyo nico ico yagiye kumbaza nico cyamushize nico cyamushize mu kuzimu ariko nyine yarabajije mu nama izi za AFC nyine ziringo bakanyiki nabo banyarugabo nabamuyize n'abajya bose ati none tuvugane kwibiganiro bitanguye
probleme canke ibibazo by'abanyamurenge ese birimo ku meza y'ibiganiro ko atavyo tubona mbega nta munyamurenge n'umwe ashobora kuja mu biganiro nayo ngo azoje gupresenta après de kameme kuri koze y'abanyamurenge y'ubwoko bwacu iryo jambo ribagije nyuma yaho byagenza bamenya rero ni kuraba neza nibyo tuguma dukebura bene wacu b'abanyamurenge intambara bari munsi yabo ikibazo cabo nta na rimwe kizokwigera gihera kandi ubakoresha akibakeneye azokomeza abagira inkinzo abagira bukriye yo kwishikira ku byo ashaka abagira ifarasi n'ipunda agenderako mugahageze gutora umuti w'ibibazo ibibazo yateguye ko bazobiheramwo ntiyigaze ategura ko bazobivamo n'umunsi wa rimwe kuko zanzira igihumbi ntizirahera ziracasigaye nyinshi cyane gose ariko none kuba abanyamurenge bamwe babibona bakabona ingene abanyamurenge batitabwaho mu masezerano agenda arasinywa Washington ntibigeze bavugwamwo Doha ntibigeze bavugwamwo muri make ikibazo cabo bo baramahoro oya samahoro burya reka ndakubwira bavuga ati niwabona umuntu afise umutima ufatanye n'inda uwo muntu uzomuce kure kugiye kuraba neza ngene ibintu bimeze izi ntambara z'abanyamurenge bariko barapfa abandi bangara niki hariho abandi banyamurenge ziriko ziratungisha hari abandi banyamurenge ziriko ziragurira amazu za Canada za Buraya za Hehe hari abanyamurenge bariko baraba $miliyoneri $dolari kubera izi ntambara zica bene wabo abo rero niwe bavuze ijambo rya nyuma nibo bababwiye ati twagiriza bashabagiriza Burundi kubera barabizi uko babihemberwa babironkeramo amafaranga aya mafaranga yiri baratozwa y'imfashanyo yitwa muri za Mahoro Peace Association bavuga ngo n'amafaranga ngo yo gufasha aza gufasha base n'abanyina basigaye ku misozi abanyagihugu biwabo bariko baragoka batagira umunyu batagira usukari batagira utuvuta batagira uburengeti bifuka batagira inzu babamwe zasambuwe na Tabara batagira inka bakama batagira icevo cya ruguru amafaranga yiri gwatoza bavuga ngo ashobora ko shika hafi ibihumbi $100 buri kwezi bumvise ashikayo ayo madolari eske barigeze bababwira yuko bariko batoza amafaranga yo kujya gufasha u Rwanda gusambura bene wabo nimba hari ibihumbi 200 bishitse mu minembwe canka ahandi batanze 100 ibyo bihumbi 90 n'ibindi byasigaye bigabangana bajya abagabo nabo bagore bantuze aburundi biga bipfuze yuko intambara yo hagarara kubera bobo irikira bakamira reka nakubwiye bajya bose nta muntu numwe waba arigeragwayo imiryango yabo yose iri hanze muri Amerika nta muntu wabo nta mwana wabo numwe atari kariga nta mwana wabo numwe adafise amatanywa adafise impuzu yambara banyonga imodoka zizimbye bafise amazu babamwo ivyo byose n'amafaranga yo kugira ngo bibereho bikorera ibyabo donc muri ico gihe rero nukuraba neza nico gituma wumva hariho bamwe nka bamwe twumva nabandi benshi maze kubumvisha bakoma induru mugabe iyo nduru yabo ntahishika kubera nta gihugu kindi bafise kibashigikiye nta yindi nkunga bafise yo kugira ngo bahagarike bene wabo muri uwo mugambi mubi gufatanya n'umwansi n'amaborogo yabo gusa mugabo bafise n'abandi muri ayo mafaranga yitwa ngo aja gufasha bene wabo n'abavyeyi babo haruna yahabwa abantu bari muri za rezo sosio bace bagira ati tukanaka ivyo bintu ariko aravuga muvuge yuko ari umwansi w'ubwoko muvuge yuko ari kigarasha canke arakagara canke ari umugambanyi donc habije bikora amafaranga hari umugore umwe numvise atukana cyane ndabaza nti ibi ni biki ntiyareka tukajeje ntayigara ntukuvuga niko ndumva umuntu ko akarishe gose niki donc ajonga ati hari umuntu yamwegereye umuryango wabo havuga ati madame uko abadamu bisanga abagore b'abanyamurengekazi mwisi nzima nibo bagore basigaye ahanini umuco munini wabo ugifise umuco bimwe byo kubaha abagabo umugabo niki baracawufise iyo babonye umugore urashinyaguje rero aravuga ati ibisazo bifashe umuntu nibike baramwegera aravuga ati umviza twumvikana jewe aho wakazi naho rankora yagenza ku mutwe bimwe bitwa bakomeza ambira amapasteke bari pasteke ukayirangura bacitemamo nk'ibipande nka 10 ushira mu isashi nahi wacu birimo akayirirwa arazunguruka hari umuntu akeneye pasteke akamuha agapande akamuha izo shiringi zingana ati none
jewe ku munsi ntahora nshobora guca amafaranga guza ibiro bibiri by'ifu bakambwira bati wewe turazi ko ufise ingabire yo kuvuga yo gutukana urinshira soni urinshinze urumva urinshinyaguza reka wewe tukwereke wewe buri muntu wese uzoguvuga atuka ja kuri zose utukana turaguha $500 arabwira ati mwene waje $500 no yareka ndiko atamutahe ntiriwe ndasubira kwikorera gwagwanga gwa za pasteke tijende ku kazi munyirekere ya mafaranga yo gufasha ababyeyi babo ari muri ibi ari karihwa abantu atakamaro bakora amarira rero nico gihe abantu bage kumenya hatangura ntaco bitwaye muga bikaja kurangira ari sinamenye wicuza kandi umenya ngo iza mu nyuma ego yes ndashaka dusimbire kandi mu Rwanda aho hari umukenyezi umunyarwandakazi yitwa Ingabire Victoire ari mu rubanza amadini y'imyaka myinshi ariko araburana ariho kandi bongeye kandi kumucira indi myaka itari mikeya 15 no gufungwa ariho kandi akazira ukukuri uvuga ko ya demokrasi iri ngaha mu Burundi umuntu avuga kiri ku mutima uko abona imingene vyogenda ariko wewe hariya anya uno munsi bamuciriye umunyoro w'imyaka 15 atakuri kuboneka bamudijije mu byukuri kuri iki kibazo ca Ingabire ntaco nshobora kubishura ntaco nagize papa ariko kandi bavuze yuko mu Burundi hari ata demokrasi hari umuntu adashobora kuvuga ivyo yishakiye ariko mbego geraya gute demokrasi yiwa irahari mugabo dossier Victoire Ingabire no bagiye kubesha abantu nta kintu yize ko kirekire ndabyumva mu makuru gusa yuko hari umudamu yahora bahanze yatashe kubera Kagame nyene yabwira abantu ati mutaho Rwanda rufise amahoro Rwanda rukeneye abagubaka nimuze niwanyu yatashe aje muri uwo mugambi wo kugira ngo nawe agire icyo afashije muri politike y'u Rwanda ashikashinga umugambi hejuru y'ivyo nta bindi bombaza uno munsi rero akakurikana n'ubutungane maze ndakuvyumva inshuro zitari nke kuko sinzi amategeko y'u Rwanda ingene yubatse sinzi amategeko demokrasi ni demokrasi ndi oya demokrasi yafise umurongo ahihera nahigarukira kuko amategeko agenga imigambwe amategeko agenga abarongoye umugambwe nibaza yuko aba muri ministere za interieur y'igihugu byose muri ico gihe umuntu atayasomye ngo amenye Victoire Ingabire n'iteka irihe yaho Nyanza n'iteka irihe yarenze ubutegetsi butungane bwamuhamagaye kubera icaha ikihe ngo umenye iteko ribigenga aho jemba yahaga ugiye kundenganya ntabyo noshobora kuvuga pe yes ikintu nashaka kugaruka ngaho onya nuko bamwe mu bategetsi canke mu bantu badahuje ivyumviro na leta y'u Rwanda donc abaopoza badahabwa umwanya ariko rero ubuherutse kandi numvise bamwe mu Banyarwanda benshi bariko barasaba yuko president Paul Kagame ashobora guhabwa kuzotwara imyaka yiwe yose gushika ageze gupfa hama kandi agaha uwo yishakiye ivanye n'ingene babona mbega none iyo boregombe bakareka kubimusabira bari bumvise afise umugambi wo kibasubitse byari kumbura ibiri iyo ni inkinami narabyumvise bavuga ngo abanyarwanda benshi bavuga ngo nabo umwami bisaba mugabo ibyo nabyo biracashoboka ngaha mu karere ico ni kibazo kuko ugomba kuba umwami sadire ko na cha kintu cha demokrasi kiba kivuyemo ntigisubira kubaho kuko uri umwami nyene nta matora akenewe nta migambi yindi ikenewe nta n'ibizwa shingiro uvuga ngo rivuga ngo oya ni ukuvuga uzica ushaka ukiza ushatse hama ikindi naco ubaye umwami erega mu nda yawe havuka abagano ni ukuvuga n'umwana w'iwawe baba bemeje yuko naho yopfa shanka agasaza ntaba kibishoboye umwe mu bana biwe niwe ca bandanya baba ati ingoma ya naka abana b'ingoma ni ukuvuga umwami ashaje umwe mu bahungu biwe ni ukuvuga azobabaye generation ya mbere y'ico kintu cy'ingoma y'ubwami c'est-à-dire yuko abazogenda bakomoka no kuri bajya abana biwe bose hazogenda havamwe umwe atorana ingoma yiwe ico gihe igihugu cyusigara ari ntuze ni heritage yego uco torana rero nibaza yuko
ibyo reka turindire turabe iyo bija hanyuma tuzoheza turabe ko bizokunda ariko nubwo bitoba ngo bamugire umwami none ubundi hoho hari umuntu yaramukomakoma bose barama yega n'ubu n'umwami yego kwe ariko kandi ivyo onya yuko umukuru w'igihugu ashobora gutwara imyaka myinshi ari umwe bikamara imyaka myinshi nk'uko tubibona ngaho mu gihugu cy'u Rwanda ntibizotuma habamwo amacakubiri hagati y'abagiranye bavuga ati kubera iki none waraguma utwara gusa mu gihe hari abandi bantu ikigoye kimwe gusa harabamwo ingaruka kamembe kuko urumva abo batangwanye gutwara bose babinjiye mu gihe cy'izabukuru baba bakukurutse barakukurutse ni ukuvuga muri generasiyo ziri inyuma ntawe uriho n'umwe bagendanye cyangwa bigishije azi bati mbe igihugu cyavuye he aba bantu bakoze iki bubatse bigenze gute byagenze gute ni hamwe usanga igihugu gisa n'uko gitibukiye mu mirimo y'abantu bashasha batazi ngene ibintu byagenze mugabe iyo umuntu atwaye imyaka yumvikana ni ukuvuga uja kumusubirira amusubirira ari uwo bagendanye muri urwo rugendo rw'iyo politiki cenke banagendanye kuva mu ijambo ngora bose bavuye mu ijambo sibyo abazi ico donc imirongo ngenderwako ya FPR canke y'uwo mugambo uri ku butegetsi mugabo bose badegeye umwe bamwe bariko barataha bakukuruka sibyo wewe agasha yigumiraho hanyuma hazogera igihe nawe akagenda ku myaka nk'ijya tubona hari abantu bariko baritoza bafite imyaka 90 n'ingahe sibyo c'est-à-dire yuko hazogera amageneration nk'abiri atatane atabaye interesse na politiki kuko mu gihe ubona uko utajya muri politiki ngo ejo uzoba generation nayishikirwa benshi bacha biheba cyo bituma kayo usanga muri ibyo bihugu kenshi abantu abajene batiyenteresa kuri politiki cyane muri make mu myaka ati none ndayijamwo bifashiki ko hariho banyeneye ko generation ihari itazopfa ivuye ko umva benshi bacha biheba mu myaka iri imbere bishobora kuzokwega akaga kugwaruka gugwana birashoboka kuko urumva hari ibibazo byinshi mu Rwanda bihari kubera muga bidasokoroka kubera igitsure bidashoboka kubera nyine gutinya igitinyiro ciwe umva atakihari hoba ingorane kuko abantu bashobora kuvuga bati aho byawe reka dupasuke dushire ibintu ahabona ico gihe rero batamuntu ashobora kubigera ari hafi kuko we arashoboye kubigera Kagame arabigera ukabigeresha igitsure akabigeresha nyene inkoni y'icuma kwera ugize uracavuga ibintu bitahurira n'ibyiwe barakugenza ukuntu baragucecekesha muri ico gihe cyo bigorana abire bacha basigara baramubateya ngo ntibikunda kugira intango nshasha rero nibaza yuko ibyo ntawe bifuriza kuko u Rwanda rwavuye ahantu habi waciye mu bintu byinshi cyo kimwe n'abarundi nayo baciye mu bintu byinshi ni byiza yuko abantu rero baraba ibyo turiko turubaka tuvyubaka ariko ari mu nyungu z'abana bacu ari mu nyungu za generation ziri inyuma yes abariko badukurikirana muri commentaire muraza kutubwira nibaza yuko hariko havugwa ukuri kwinshi n'abantu bacu batari biteze uno munsi vyerekana yuko President Paul Kagame ndetse n'abandi banyarwanda abo bisi ibikoresho ba Kagame canke abakozi ba Kagame uno munsi bakomeza kudahakana ukuri uvuga ahubwo ntibabeshuze ahubwo bagatako bagakreya ibindi binyoma mbega niyo turufu baronse mu bisanzwe urumva uyu muntu afata ngo itonga ndacaba afise yireguza urabyumva ndacaba afise yireguza muri ico gihe kiba gikenewe niki nuko ba bantu bose bari kubakira ico kinyoma hamwe baca baje hamwe bakarondera izindi nguvu zotuma mwe ariko avuga ukuri ashobora guceceka canke binashobotse akabikoresho cabo niko bakora urabyumva rero naho ubona bamwe bigabuye mu migwi hamwe bakaba kudutuka abo kuturementaniriza ibintu abo kutwita ibigarasha abo kuturemera ibiryo tudakora muga no kugira ngo barabe kuko barabizi benshi ndatukwa n'abantu bacamwe bitwa ngo nabakozi b'Imana bakanyandikira abandi bakandukira ama audio no ku social media hari abandi bantu bafise nyene izo mpamya bushobozi zabo z'imikomo bihibwa barakira imikomo mijaje abantuka
hariho abandi baje ngaho urumva bagera nabo baje gutera ubwoba bavuga ati umenye neza yuko ibyo bintu wowe utabihagaritse tuzokugira nk'uko naka twamugize ariko jewe ndakubwira ariko baribaza yuko nuko data wanje mu migambi bavuze yuko unyica yogomba ikabaho mfuye ndi muri urugamba nkuru ukibaza ngo naba mpomvye jewe ariko upfunago umusirikare aguye ku rugamba bamuhambana idarapo abagiye nk'intwari ariko noneho nta kibazo tugira kuko ukuri turiko turavuga si twe twenyene ndiko ndakumvisha byinshi yaba sokoroka jenyine canke uri wenyine turi babiri cyangwa batatu urabona abantu bari isi yose no munsi rero baravuga bati agahinda dufise ingoya dufise ibyo muri ko muravuga muri ko musaraba ariko baratuvura kuko twe batwicaye ku mirimo ntidushobora kuvuga hari n'umuntu akubwira ati jewe ndakwinginze ntukavuga ibyanje ntukamvuge ntuhagire gute kubera ubwanje bwo babuheze ngaha nta uvuga nabi ko cha FPR nta uvuga nabi ko cha president Kagame nta n'uwidoga niyo bamukoreye ikosa canke bamurenganije widoze witwa izindi ngorane kandi ingingo bagufatira zikaba zirakomeye rero mu bisanzwe ukuri n'ikinyoma kugira nabivuze biri mu rubuga rw'intambara nibareke bikomeza kugwana ikizonesha ngo icyonzi cyoco ikinyoma ntikiriga kinesha ukuri naho rero abantu bagomba guhaguruka kandi narababwira kwa pase hariho n'abanyarwanda bamwe baraje ku marezo social ubasigaye baca inbox muri baje badutukanye n'abaje batugirira amadeba atari meza ngo bagaca inbox bakavuga ati nagomba tuvugane kameme nk'abantu b'abagabo havuga nti buje wabivuga utari umugabo ubu niho tugira tuba abagabo rero si ibyo mu yindi mvugo hari ababona yuko bavuga ati kameme ari ibintu bigoye ariko uko biri kose jewe ikintu n'ubu ndagisabye no kuri nzicana umuhanda bisaba umuntu ashobora kumbeshuza ati kuri ibi wavuze iki niki sico bazovuga nzana yandi mapreve nayafise ibyo mvise byose sindaheza kubivuga ndabifise mu gihe izi deba zikibandanye ndabifise kandi nababwiye ibintu bibiri gusa ntimugasubire kudutukira indongozi ibitutsi mwatoze mu gihugu cyacu birakwiye hagarika mwararengereye muje no gutuka mutambukanye y'umukuru w'igihugu ibyo mwakoze mwibaza ngo mushikiwe na leta yanyu ngo nuguca intege abarundi na nyina wundi aravyara abahungu ibyo bintu mubihagarike icya kabiri ibyo muri ko murakora ikongo ubwicanyi mukorera abanyamurenge genda muzobwambare mwenyene mubushire ku mutwe wanyu mwenyene mugabe ibyo muri ko murakora ntushaka kubyereka ku Burundi ngo tubemerere ingabo z'u Burundi aho ziri turazizi turazishigikiye kandi turazisengera amahoro n'umutekano dufise mu gihugu uba ata muntu n'umwe yicura uwundi muri iki gihugu atamwasa ashobora kwinjira ngaha turyama tugasinzira amajoro ko yaremwe umuntu agakora ibintu byibaza ati nta muntu aza kubyonona ubwitange bw'abasirikare b'u Burundi ubwitange bw'inzego zo kwivuna abansi n'umutekano na leta y'u Burundi ntidushobora kureka ngo tureke kubabwira yuko tubashyigikiye kandi umuntu wese azobatuma urutoki amenye ngo azobatuma urutoki buri munyagihugu wese buri murundi wese aho rero ibyo nibahagarika ibyo bintu nk'uko bavuze bati bifitiye ibindi baronderayo bagende twe tuburira abanyamurenge twavuga tuti nyabuna mugabe muri ko mugwa umutego muri ko mugwa intambara atari zanyu muga nibabishima bakabona ko bokwigumira nabo bantu babo bita bakunze kandi twe tuzi ko atari bo nibagumane bagombe babandanye ibyabo mugabo kizire usubira kuza kwagiriza amabi igisirikare cy'u Burundi na discipline gifite turayitse ni igisirikare kizwi neza au niveau international aho cyaciye hose haba muri Somalia haba muri Central Africa haba muri Haiti nta musirikare n'umwe wo mu Burundi arigera yagirizwe ikosa yakoze na professionnel kandi cyabajyanyeyo naco ntibajyanywe no kurondera inyungu zabo ayo macakubiri y'amoko u Rwanda bagiye gukora hariya no kuvuga ngo bagwanya abatutsi ni sivyo barimo abasirikare b'u Burundi baravanze hajabuka abahutu n'abatutsi n'abatwa bagenda bajyanye bambaye umwambaro umwe bavuga ati twe tugwanira kugira ngo amahoro aboneke hamiki naco dukingira imbibe z'igihugu cyacu rero u Rwanda nirubwire abo bambari bago rukora ayo mafuti yago muga rutibaza yuko ruzovyegeka ku Burundi ruzovyegeka kuri ndayishimiye aho yakwiye Burundi bantu barahazi
intambara ikagwana nazo kugira ngo abarundi bazobeho neza turazizi amahoro n'umutekano yaduhaye turabibona rero nta kuntu umuntu yera uwo mwirabuza hamara ngo tugume ngaho ntibishoboka rero ntibaze kuvuga ngo twe turanka u Rwanda turanka abanyarwanda turanka unuriya oya ikibi cyose aho kizananye nicitwe ikibi muga ntuzoje gukora ikibi nguze kukinsiga ngo tugisangire cyangwa ndacitirirwe tutajanye gukora ibyo bishoboka rero abarundi bamenye ukuri uko ariko aya mahoro n'umutekano leta yaduhaye buri murundi wese ayafise ko devoir ayafise ko ni deni yo kuyabungabunga naho rero yego rakoze yes yari ambassadeur Apotre Isidore Mbayahaga aho yaze kuri vyinshi dusesangura vyinshi ukuri kwinshi kuro kuravugwa ngaha anya mu karere ariho kandi hari imitima myinshi y'abanyamurenge uno munsi bariko barakira hari imitima myinshi y'abanyamurenge abarundi ndetse n'abanyarwanda uno munsi bariko barakira bakumva ukuri bari baranyegejwe imyaka irenga 30 ni Apotre Isidore Mbayahaga agenda ashira ukuri banyegeje ahabona ariho kandi imitima myinshi yaragwaye imitima myinshi n'umunsi yakomeretse kubukuri kwinshi kwa Apotre ngaanye turabashimiye cyane mukozi w'Imana abakengurukiye nanje kandi nabaterana intege mukore kuko mwe muracafise ingufu zo gukora amacari bato umwuga wanyu wo kuvuga ubutumwa mukore mugabo mushira imbere kubaka igihugu mushira imbere gushigikira bene wanyu mufatane amahoro n'umutekano dufise mu bivyaza musaruro hama kandi mu bibere maso je barimo kwakunzi bawe abantu bagukunda kabisa wao ndabonye ikiganiro cawe akarenga Imana mu mpera mugisha tusange twese kuri umugisha yes merci beaucoup mugebe baduhurikiranye Apotre Isidore Mbayahaga tuturiyaga kuri byinshi bitandukanye asante sana